ndabaramukije inshuti bakunzi b'insamizi mbonesha kure buntu kaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro umwanya wacu kikaba cadushikanye mu ntara ya Gitega. Tukaba twagendeye ikigo Nice Hope House. Ntawe yankira Leopold ni umutumire wacu muri kino kiganiro cy'uno munsi, tukaza kuvuga ahanini ibijanye n'ubuzima bw'ico kigo, ariko kandi turanavuga ingene ico kigo cavutse. Eka umutumire wacu tumuha ikaze mu kiganiro umwanya wacu. Murakoze cyane muri kino kiganiro kuri radio televiziyo ubuntu. Turabahaye ikaze. Ego murakoze. Ego ndanezerewe no kuba muri kino kiganiro. Ego ego ngira ngo mwavyumvise ivyo tugiye kuyaga ko tugiye kuvuga cyane cyane ni gute kino kigo cavutse. Murakoze cyane. Iki kigo cavutse mu 2007 hanyuma gitanguzwe n'abana bari mwibarabara, ndetse na jewe nkaba nari mw'iryo barabara. Rero ico kigo cavutse kugira ngo abana bari mu ngorane mu gihe bazivuyemwo nabo bagerageze gufasha abandi. Rero niho havuye ico cyumviro cyuko twoshobora gufasha abandi bana tuvuye muri ibi mu ngorane twari turimwo, hanyuma tukaja mu bundi buzima busanzwe. Rero novuga yuko muri rusangi cari kigo catanguzwe n'abana ubwabo, abana b'imfuvyi n'abana bahoze mwibarabara. Ego muravuze yuko namwe mwari muri abo bana. Ego ico gihe mwari mufise imyaka ingana gute mbere yuko kino kigo kivuka? Murakoze cyane. Nari mfise je nagiye mwibarabara mfise imyaka hafi 15 bitewe n'intambara zariko ziraba mu ico gihe, turatandukana n'umuryango. Mu nyuma rero umuntu agenda gusakisha akazi Bujumbura ntitwakaronka, ubwo rero tuca twisanga tubaye abana mwibarabara. Mu nyuma ntibyoroshe kugira ngo tuvemwo, na cyane cyane kuba abana bo mwibarabara benshi batashobora kubizera kugira ngo babahe akazi, nta adresse ntaki. Ariko tumaze igihe kitari gito twararonse ayandi mashirahamwe yitaho abana, hanyuma abana barabafasha nanje, hanyuma rero ndabamwo mwabo bafasha. Mu nyuma rero ndaba uwundi umwana ashobora kwiyumvira yuko nawe yoshobora kugira iki, yoshobora gufasha abandi bana. Mw'ico gihe ico cyumviro cyo gufasha abandi bana nahora ngenda mu bijanye no guserukira abandi bana mu gateka k'abana muri UNICEF. Bakatubwira yuko muri UNICEF umwana ashobora kuyitunganiriza projet, kuko nari mu bya enfant journaliste. Ego tudusuye inyuma gatoya, banza tubwire ubuzima bw'abana bo mwibarabara hajya bumeze gute? Ubuzima bw'abana bo mwibarabara ni ikintu kitoroshe cyane. Donc n'abana baba badafise ivyizigiro. Ni ukuvuga ivyizigiro byabo no kwimenya. Ni ukuvuga yuko nta muntu aba banezwe, nta hantu na hamwe bavuga ati uno munsi turafite ivyizigiro. Ariko bo nyene nibo bashobora kumenya ubuzima bwabo, ntibaraba papa wabo cyangwa ntibaraba mama wabo, ubwo bashobora kwimenya. Rero ubuzima bwo mwibarabara buratandukanye, kubera ko abana bo mwibarabara hariho abaje ari bigaba, hariho abaje kubera babuze abavyeyi, abandi babuze amikoro. Ugasanga muri mwibarabara rero hari abana batandukanye, ariko icyo bahurirako nuko kenshi usanga bizanya ingeso mbi. Nico nagire ndababaza ati umwana ari mwibarabara vyumviro ahanini ashira imbere biba bimeze gute? Muri rusangi benshi ivyumviro bashira imbere aba ari byo kuronka, kwihutira kuronka ico gufungura canke kuronka ivyo umutima wabo usize kwa maso. Petetre kubera ko benshi usanga bafise ibibazo byinshi mu mutwe, usanga kenshi bihereza amadroge kugira ngo ivyo bibazo barabe yuko bo birenganya. Abandi nawe usanga bafise ibibazo by'uko babuze imiryango, abandi bakagira ibibazo by'uko banswe mu miryango,
ibyo byose rero bikaza gufataniriza kugira ngo bashobore kwiha ibintu bituma mu mutwe hamera nabi haparara ata buzima baba bafise. Yego nivyo uravuye mu ibarabara nkuko bivuze uraronse ishyirahamwe rigushigikira cyangwa ribashigikira wewe n'abandi bana bari mu ibarabara, mbega byaraboroheye kwimvira iki cyimviro cyo gushyiraho ikigo? Ntibyari byoroshye cyane cyane kubera benshi batadutahura, ntibashobora kwiyumvira ati mbega abana bo mu ibarabara ubwa mbere babazi ko badafise indero, babazi ko atabyizigiro baba bafise, nta buryo baba bafise. Rero benshi byarabagoye kwakira, mugabo kubera ko umuntu yafite intumbero kandi akagira n'isezerano, ubwo harabaho kumva ufise umuhamagaro wo kubikora kandi bikagenda neza. Ntibyoroshe kuko nibuka igihe tugitangura, twatanguriye mu gisagara cya Bujumbura, twari dufise natanguranye n'abajene batanu bagize association, ariko mu nyuma turashiramwo abana bashika 4 bato bato. Ntibyoroshe rero kubera ko abantu batashobora kwiyumvira ni gute abana bo mwibarabara bo kwiyorganiza bakagira igikorwa cyo gufasha abandi. Rero n'icyo gihe batabitahura kandi batavyumva, kuri twebwe natwe byaratugumira, nta n'umuntu twashobora kwitura ngo dufashe, acavuga ati mwebwe tubafashe gute? Ubwanyu mwenyene jewe ngiye gusaba nk'imfashanyo, bacambwira ati ubwawe nyene ntiwifashije, ushaka gufasha abandi birangirire he? Banza wifashe hanyuma ufashe abandi. Ariko yabaye inzira igumye cyane, ariko hari n'abandi bantu bashobora kugira iki kudutahura, bakavuga ati kaba bantu turiko turabona inyifato yabo niki, ugasanga baradushigikiye. Ni imyaka myinshi rero twakoze tutaronka ubufasha bw'abantu badushigikira, na cyane cyane kubera atabyizigiro bari bafise yuko ari haho twova canke tukagera ahandi. Nuko bafatira ko ku bandi bana, ubwo bahaye amafaranga, no kuvuga aya mafaranga uyabaye mu gitondo ku mugoroba nayo wasanga bayamaze. Ariko kubera ko jewe nari mfise umutima numva cyane cyane w'Imana, narumva yuko hari ikintu nshaka guhindura. Ajya amazina bahora batwita ntaguma ajya amazina, narumva yuko mfise imbaraga n'inguvu no gukora byanka biguma canke byoroha, ubwo nari mfise izo mbaraga zo kugira ngo shobore gushika ahantu. Mugabo nibaza yuko na jewe ni Imana yafashije, kuko nibuka yuko abana benshi twari kumwe barasaze, baragwaye ingwara zo mu mutwe kubera ibiyayura mutwe canke ibindi bintu. Ego nivyo muravuze ati ikigo Misanzu Cimbiro cyatanguye turi mu gisagara cya Bujumbura. Ego kugira rero muhitemwo kino kibanza yuko ariho hoba kino kigo, aho vyavuye? Mu ncamake igisagara cya Bujumbura cyari kigumye, na cyane cyane kubera ko kirimo population y'abantu benshi, ugasanga n'abana dufashije kenshi aho twabafashiriza yari inzu ntoyi, ugasanga kuronka inzu nini dushobora gushiramo abo bana kuko twari dupanze ntibitworohera ku bijyanye na finance n'uburyo. Mu ntumbero yo kuduga ruguru rero twavuga ati ko biri kose turakeneye yuko twogenda mu ahantu hazimbutse kurusha kugira ngo dushobore korohererwa mu buzima. Rero twaraje ino tuba mu buzima naho nyene bwo gupanga, mugabo ino twarashoboye kuronka inzu y'amafaranga make kurusha iyo twahorana. Niyo ntumbero rero yatumye twiyumvira kuza gukorera ino mu ntara ya Gitega. Ego reka rero tuvuge ibijyanye n'ubuzima uyu munsi kino kigo kibayemo, ariko imbere yaho mwatanguranye n'abana mwatanguye kwakira abana bangana gute? Ubwa mbere twatanguranye n'abana nyine bato bato, mugabo hari n'abandi baba bavuye mu ibarabara, wasanga bafise hagati y'imyaka 4 n'8 gutyo.
abandi wasanga ari abo dukorana mugabo nabo nyene ata buzima bafise mugabo bo bagakoresha amaboko twarakora mu bijanye no mu gukora ibitumbura cyangwa utuntu two kwiyungunganya kugira ngo dushobore kuronka amahera yo gufungura n'amahera yo kuriha inzu. Bamwe rero ntivyaboroheye nyene kubera ko wasanga bavuga ati natwebwe ntidushobora kuguma muri izi kondisiyo z'ubu buzima turisubiriye kurondera amafaranga. Ego rero mu buzima bwa kino kigo novuga mu ncamake kuko ni burebure ariko ndagerageza kugira ngo nsongore. Iki kigo rero mubona gisanzwe gifise abana 46. Ni ukuvuga yuko twakira utwana dutoyi kuva ku ruyoya gushika ku myaka 7. Amakategori twakira ni abana b'imfuvyi kuva ku mwana yabuze mama wiwe, nyuma tukakira n'abana batawe novuga ababando, kuvuga yuko barya abana usanga mama yamuvyaye hanyuma akamuta. Nibo bana muri rusange twakira muri kino kigo. Hanyuma nyuma y'ibyo turafise abandi bana dufasha bari hanze y'ikigo mu bijanye n'amashure. Turafise abana barenga 700 dufasha ibikoresho by'amashure byo kwishure, ama uniforme n'amakaye ndetse n'ibindi, impuzu, gushigikira. Turagerageza no kwigisha imyuga ku bigeme baba barashoboye kubyarira iwabo nko kushona ndetse no kwiga gukora ibijanye n'imikate mu myuga. Ego niyo ntuze dusanzwe niyo domaine dusanzwe dukoreramo. Ariko hamwe n'ivyo turasanzwe dufise amashuri ya maternelle ngaha yo kugira ngo abana bo ngaha bimenyererezemwo, ndetse tukakira n'abandi bo hanze bo mu kibano ubwo bakariha amahera make kugira ngo dushobore kuriha abigisha. Muri rusange ubuzima bwo muri iki kigo ca Nice Hope House ni ubuzima bugoye na cyane ufatiye ku bana bato bakenera byinshi. Abana b'inzoya bakenera byinshi mu gihe umwana yapfuye, mama wiwe yapfuye, umwana ari akivuka, ubwo uwo mwana bakenera amata. Nko mu gihe tuba dufise nk'abana nka 10 bato, ubwo no kuvuga umwana umwe usanganwa ikopo 2 z'amata canke hagati ya 2 na 3 kwiyingi imwe umwana umwe. Iyo ufise abana 10 rero usanga uri kurakoresha prix ku mata gusa, ugasanga uri kurakoresha 8 miliyo n'ibindi biduga. Rero utasize mu pampers n'ibindi by'isuku bijanye no gufasha abana, rero kiba ari igikorwa kidasanzwe, kigoye mugabo kiryoshe. Kiragoye mu gihe abana bagwaye canke mu gihe wabuze icubaha gikwiriye. Mugabo ubundi ni igikorwa kiryoshe kandi kicongeye kigumye. Ariko kugira ngo muhitemwo kwakira abo bana usanga ari abana b'inzoya baba bavuye mu mihingo iyihe mwisungiki? Ncamake kugira ngo duhitemwo abana bato cyane nibo bakarigwa n'ubuzima bwo kwitaba Imana. Mu gihe umwana avutse ugasanga mu misozi ntibafise amata canke ntibaronka ingene baronka isuku ikwiriye ijanye no gufata umwana w'uruyoya atafise mama. Ubundi bwo mu muvyeyi turazi yuko haba harimwo antibiotique, umuti utuma habamwo kutakarigwa n'ubucafu muri ajya maberebere y'umwana. Ariko mu mata hari ibintu biba bitarimwo, ubwo rero biba bisaba isuku ridasanzwe. Nico gituma kenshi abana rero usanga bitaba Imana babuze ingene bafatwa mu miryango, babuze ingene babamesurira, ingene boza amabebero. Rero twe twahisemwe kugira ngo dusove ubuzima bw'abana batoyi, kandi hariho na politike y'igihugu ivuga yuko umwana ni mu muryango. Ubundi bwo muri orphelinat ni kibanza ca nyuma cyategerezwa kubaho, ariko muri orphelinat bambe mu miryango niho umwana yategerezwa kuba. Umwana yategerezwa kuba afise ba oncle bamwitwararika, yategerezwa kuba afise ba nyinabo, yategerezwa kuba afise abandi. Ubundi bwo politiki ya leta ivuga yuko umwana mu muryango, kuko nubwo yokurira mu kigo canke muri orphelinat
hariho affection ataronka nko mu gihe ushobora kuba ufise abana 50 ubwo rero kubaterura bose ntibyoroshe mugo umuvyeyi afise umwana umwe aramusimbagiza akagira gute canke niyo bariko barakura rero hariho ubuzima bwo hanze bamenya barashobora kumenya ubuzima bwo hanze bakamenya yuko umuvyeyi agenda kurima umuvyeyi agenda kuvoma umuvyeyi atungwa n'ivyo arimye rero mu buzima nobwira abantu na cyane cyane gukurira mu muryango nico kibanza ca mbere ciza kurusha gukurira muri orpheline. Muravye abantu b'umunsi mwakira araho muvuga muti baracari bake canke ni benshi bivanye n'uburyo twebwe dufise canke kungene dushobora kubafasha iyo niba mwumva ari bake mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo kumbure mushobore kwakira n'abandi bana? Ahubwo twebwe abana batubana benshi bivanye n'uburyo dufise ubwo twari twifuza yuko ama orpheline yose yo kugara ata mwana abonetse kwaja muri orpheline ariko rero kubera ko turengerwa ubwo rero usanga dufise ibibazo byuko ngene tubakira navuze yuko abana basaba budget niniya cyane 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 bato rero je ikintu cyo mpimbara nuko hoboneka abana bakeyi canke n'ama orpheline kugara ubwo imiryango igatora abo bana nta abo dusanzwe tuba dufise tuba dukenera uburyo kugira ngo bashobore kubaho neza mugabo je norarikira abantu yuko kaniniya bakorera mu miryango ubwo ugatora umwe n'undi agatora uwundi n'undi agatora uwundi ubwo nta ma orpheline yasubira kubaho mu gihugu rero rwa rukundo nirwo rubuze mu miryango ariko mu ma orpheline sinorarikira abantu bose yuko bazana abana mu ma orpheline ahubwo nibagire gahunda n'umutima mu kibano abantu bashobore gufashanya mu kibano bafashe uwo mwana nyomba abantu basenga abafise imigwi haba mu madini atandukanye no batumirira yuko abana batokirwa rashika muri orpheline ahubwo boja hamwe bakavuga ati mbega uwo mwana ko yabuze umuryango tumushire kwa naka hanyuma tumucangire yego mbega murafise uburyo canke bihora bishika mugakurikirana abana baba barasohotse hano muri kino kigo mukamenya ubuzima babayemwo ingene bwagiye burakurikira? Kubera abana baba baje ngaha bava hatandukanye aho bishoboka turahashika kenshi iyo twagize umwana twasohoye umwana ubwo turamukurikirana mu bijanye n'amashure tukaraba ko umwana ariko ariga neza cyane cyane tugakorana n'abajeje by'agateka k'abana bakaraba abo bana ngene babayeho aho tudashoboye gushika kubera uburyo aho biratugora ariko muko mumaze gushika yego mubona ubuzima bw'abo bana baba barerewe bagatozwa indero yo hasi bayikuye hano muri kino kigo muhora mubona intahe zabo nizi? Intahe ziri ugutandukanya bivanye n'ingene umuryango ashikiyemo hariho ushikira mu muryango agasanga umuryango mwakiriye mu buryo bwiza bw'urukundo kumunezerererwa n'abandi menga babakiriye menga nibibazo bakiriye rero kubw'ivyo iyo umwana asubiye mu umuryango ukabona yuko menga hari nikibazo kuwo mwana aje ubwo rero uwo mwana biramugora kugira ngo ashobore kubaho anezerewe. Ni nk'akarorero kenshi usanga abana iyo habayeho umumama yarapfuye yasigaranye umupapa ubwo umupapa nayo ntaguma mu rugo wenyene ubwo arashobora kurondera uwundi mugore rero hari igihe usanga umugore yibarutse uwundi mwana uwundi mwana w'umugabo akaza ashikira mwabandi bana hari igihe abadamu rero batanezerwa nuko uwo mwana ashikiye mu muryango ubwo rero uwo mwana arashobora kugira ibibazo rimwe na rimwe ariko si bose hariho n'abavyeyi bafise urukundo kandi ari ba mukase w'abantu rero mw'ico gihe usanga habaho kugira habe communication hagati ya twebwe n'abavyeyi bareze uwo mwana ndetse n'abatwara aho hantu umuntu akaraba yuko agateka k'uwo mwana kubahirijwe. Hanyuma ku bana bari hano basanzwe bafise imiryango izwi birashika bakaza kubaraba bakaraba ubuzima
abana hamwe biraguma hamwe tuba twifuza yuko umwana nyumba ari umuntu yazanye umwana ngaha kakurikirana ubuzima bwiwe ngene bumeze gushika azoze kumutora kugira ngo abandanye ubundi buzima. Hariho rero n'abandi usanga mengana yataye menga araronse ikintu kimuvuyeko, ubwo rero abo usanga bigorana cyane. Ego uyu munsi bariko baragukurikira canke bariko barakurikirana kino kiganiro nakahe kajambo kumureka nyuma ushobora kubabwira? Murakoze cyane. Nobwira abariko baradukurikirana na cyane abavyeyi n'abandi bantu bose ko hobaho urukundo rumwe rwa kera. Rumwe rwa kera, urukundo rwa kera no kuvuga yuko abantu naho nyene barapfa bagasiga abana, ariko abo bana bakurira hehe? Mu muryango. Ubwo ntibabareka ngo bagende mwibarabara. Nohanurira abantu rero kubahamagarira yuko hobaho urukundo rwo gufashanya rutavuye kuvuga ati umwana niya donc hari abantu bumvise ngo umuvyeyi yapfuye usanga birukiye cyane kuzavuga ati reka tuze kurondera orpheline, ugasanga ari n'abantu bo bishobora, ugasanga mugabo ariko barifuza kurondera orpheline. Rero nashaka gukangurira abantu aho nyene ubwo ntibagira ubwoba bwo kurera abo bana bakiri batoya cyane badafise abavyeyi. Barashobora kugira ubwo bwoba mugabo ikintu cyose iyo habayeho kuja inama uburyo ibintu byose birakunda. Burya wavuze ati ndashatse gukora iki n'ubundi arashatse wewe ico utoshobora wewe nyene, ariko mubaye batatu canke batanu ubwo murashobora kugishobora. Rero no kangurira abantu yuko bogerageza kugira umutima w'urukundo no cyane abana bakabafasha. Nkahamagarira rero n'ababa baramaze gushika mu kigo yuko bashobora hategerezwa kubaho abantu baza baraza kuraba abo bana ngene babayeho, arico babura bakabazanira. Mugabo je ikintu nyamukuru nshimikirako nuko hobaho ugufashanya mu miryango niko gukura gusumba. Abafatanya ibikorwa banyu nabo nakahe kajambo babwira? Abo dufatanya ibikorwa yaba leta canke n'abandi bantu baba volontaire bashobora kuvuga ati turashobora gufasha, nuko bobandanya ubufasha canke n'abatarabikora nabo bakaza kudushigikira mwa bino bikorwa dusanzwe dukora kugira wa mwana bitashoboye gukunda karererwa mu muryango canke karonka ubufasha mu muryango, ubwo ngubu ubufasha aburonke ngaha byoroshe. Ego ndagushimiye kuri kano kanya muduhaye muri kino kiganiro. Murakoze cyane namwe kuba mwatwimviriye kugira ngo mushobore kutuganiriza. Rero nshuti bakunzi b'insamizi mbonesha kure buntu, ni hano ikiganiro cacu umwani wacu kirangiriye. Mwavyumvise ndetse mwavyiboneye yuko cadushikanye neza na neza mu ntara ya Gitega, aho twari twagendeye ikigo Nice Hope House gisanzwe kireze abana b'imfuvyi. Mwakoze mwese mwariko mugikurikira naho gutaha.